Aitwa Madiba da Classic akubwira ngo vijana wa sasa wanapenda mawezeri. Akarimbo yise Ivo ni kamwe mu turimbo ubona yuko kameze neza cyane na karimbo yasohoye imbere yuko asohora akaririmbo ubona yuko mwakino gihe kariko karakora neza cyane yaba mu bantu ndetse yaba ku masamirizo ubona yuko biratandukanye. Madiba da Classic ari karashigikirwa bitandukanye no misi yahera yamara twibukanye Fifi yuko nawe ni yabanje kwerekana ibikorwa yabanje gufata ivyo yavuze abishira mu ngiro ugerageje kuraba na Madiba da Classic ubona yuko mwakino gihe atarenza amezi 3 atarashira mu gikorwa. Wibuke yuko indirimbo Ivo arimwe mu ndirimbo zindirimbo zakunzwe ariko ubona yuko zitagize visibility nini bivanye nuko abantu benshi bari biteze video. Urabizi audio kugira nindi shikana abantu 50 abari indirimbo ibiri kirakora neza cyane, indirimbo imeze neza cyane. Rero ni indirimbo yasohotse kwigenekerezo rya 15 Novembre 2024 ni indirimbo twari twiteze amasanamu kuko yavuze ati umwanya n'umwanya kuko ivyo nasabwe biri tayari ni jewe kubona amasanamu ndayabaha canke nka droppinga n'ikindi gikorwa kwigenekerezo rya 15 muri Novembre hama tukaca tuza kubona Madiba da Classic adakoze ivyo yemeye kwigenekerezo rya 19 ukwezi kwa kane acashira habona indirimbo amasanamu y'indirimbo yise ya Kilo. Ariko tutaza kwibagira yuko Madiba da Classic iryo genekerezo asigiye yasohoreye kindirimbo ya Kilo. Igenekerezo yasohoreye kindirimbo ya Kilo yasohoye kandi audio indirimbo itagira amasanamu nayo acaraza kuyishyira ahabona inyuma yuko yaramaze gusohora donc yaramaze gusohora iyo ndirimbo yiwe aho ubona yuko twari twemerewe amasanamu muga tutayabonye. Ariko kandi ndakwibutse yuko ya Kilo amasanamu imaze indwi zibiri gusa mu gihe ya Kilo audio imaze canke audio lyrics imaze amezi 2 kuko ari indirimbo yasohotse muri Fevrier itariki 21 nakuvuga ngo mu kwezi kwa kabiri itariki 21 iyo ndirimbo ikiza gusohoka mu gihe abantu bari biteze amasanamu y'indirimbo Ivo ari kumwe n'abasore ba Billy Man Boy. Ariko ikibazo cabaye we warakiriye Madiba da Classic naramwakiriye aza kulansa lancement akora lancement y'indirimbo ya Kilo official video ubona yuko ari amasanamu akoze neza. Shimira uwo wese yagizemo ikiganza Oli ufate bayelar n'abandi donc staff yose yabishizemo ikiganza kugira ngo amasanamu aze kujya. Nishimire kandi n'umuntu uwari wese yazanye script kuko ni script ubona yuko iryoshe ni nka short amasanamu ameze neza cyane ni nka short movie. Ariko warakiriye Madiba da Classic mu kiganiro Saturday morning mwaragize amahigo yo kumubaza kubera iki tutabonye Ivo amasanamu mu gihe yari yarayemeye. Yarashoboye gushikanga turashobora kumubaza icyo kibazo nko kubimbajije Alan. Madiba aravuga ati kuba amasanamu y'indirimbo Ivo atabonetse haruhara na rumwe ndabifise ko ati kuko icambere ikintu cyose gitegerezwa gukugwa kuri video naragikoze ati ahubwo nanjye sinzi impamvu byanse ko duhura nawo twakoranye kugira ngo dushobore gukora amasanamu y'indirimbo Ivo ariko je naramwaje ati none gushika ubu muravugana about kuri iyo projet. Ariko urabyumva avuga ati jewe ubwa mbere twarabivugana ariko ubu nahisemo kunuma kuko sinoguma forcing ibintu mbona ko atabiko biraja cyampitamo kubona yuko byo biriko birantakariza umwanya ahubwo binacereza ibikorwa binacereza ibikorwa byanje nkishinga ndindira ibintu mbona yuko bitariko biravansa kandi ataho bica cyampitamo ahubwo kubandanya ibindi bikorwa mbona yuko yaciye anaduha nindi ndirimbo Alan. Hariho kimwe mu bintu bitangaje ko ariko radukurikirana ni Madiba da Classic mu kiganiro Saturday morning yaremeye yuko vuba cyane dushobora kubona amasanamu y'indirimbo Ivo ari kumwe na Double J ndetse na Kiriko. Tubanze dusubira inyuma gatoya gukoresha Double J na Kiriko amemta bari kumwe si ibintu bikora baririmbyi bose atari abantu bari proche si ibintu bikora abantu bose. Ndakwibutse yuko Madiba da Classic yavuga ati ubucuti bwanje umeze neza bari Europe mugabo hari muri bimwe nasabye ndiko nditunganya bazoshika hano bitunganya. Amwe mu makuru agenda aravugwa hirya nino ndetse na bamwe mu bantu
basanzwe bakora ibijanye no gutangaza amakuru canke no kuvuga ibigezweho muri entertainment abamenyesha amakuru b'imyidagaduro canke bamwe mu bantu begereye entertainment biravugwa neza yuko Madiba da Classic yategerezwa kuja gusohora indirimbo bagakorera shooting i Kigali mu gihe John Elart ariyo yarari biravugwa yuko bishoboka ko na Elart yoba yararishwe mu madolari turiko turavuga terme ya madolari dollar mu gihe yarari mu Rwanda wibuke yagiye hope avuye mu Rwanda Elart biravugwa yuko yari yamaze kuriwa biravugwa yuko hotel zari zarishwe ikintu cyose kizokenegwa kuri staff izoshika i Kigali kugira ngo bashutinge indirimbo yivo bivuga yuko cari carishwe ariko habaye iki kugira ngo ntibajeyo katwibukanye inkuru twese tuzi Double J yaribarutse cyo tutaza guhuriza yararonse ikibono cyo tutaza guhuriza reka mbanze mpeze cyo tutaza guhuriza kuraza gushikiriza inkuru twese tuzi kiri kuyaragiye mu bitaro none kubera iki Madiba da Classic yakoresheje ijambo ngo biragoye kuguma forsa ibintu mbona taho bija which means ico nticyabaye intambamye kugira ngo ntibaje gushutinga video kuko bivugwa yuko byari byabaye imbere yuko Double J aza kugira kuronka ico kibono byari byabaye imbere yuko kiriko akiragwara ariko mu nyuma bivanye n'ibiteramo nibaza ko byatumye bisiba kimwe mu bikorwa nzi yuko byabaye nuko Madiba da Classic twamye mu kiganiro hama nkuko umuntu ashobora kugenda n'undi akamuherekeza twaragiye aho yaragiye kuryosha imodoka yiwe hama turonka ubutumwa buvuga yuko kiriko akira ari mu bitaro Madiba da Classic wibuke aba mu Kibenga yego sivyo Ale aba mu Kanyosha cyo tuvuga ati je ndi mu myidagaduro Madiba da Classic ari mu myidagaduro let's go kuraba umuvukanyi kiriko akili ejo hashobora kuba ikindi kintu umuntu ativuza ukavuga ati nari naronse inkuru mu gasinagiye birabishe cyane kuko even though tutari close ni bamwe mu bantu nubaha cyane kuko bari mu myidagaduro barakora ibishoboka byose kugira ngo umuziki w'u Burundi ugere kure kimwe mu bintu numva bariko baravugana bavuga yuko akiza atampungenge projet yabizokogwa Madiba da Classic no mubanga no mubanga akunda kuba anahoze cyane turi kumwe mugaje se niko ndatahura what's going on mu nyuma niho navuga carambwira ati burya reka ndabikubwire mugabo turashobora gushutinga video sinamenya aho bagira bayikorere mu uwo mwanya ariko je Madiba da Classic yaguma ambwira ati witegure hari inkuru nzoguha bigukundiye ni nziza ariko jewe ndi ahantu bita kuraba umuvukanyi w'umuhinyanyuzi yibarutse niho twahuriye n'undi muntu muri entertainment aravuga ati mbega baririmbyi ko mukimeze uko mbega entertainment ko mukimeze uko uwundi mwana akigora araje aravuye mu mibabaro y'umuvyeyi araje mu muziki abantu bose bariko musaba umuziki ariko aritanga hama abantu bakaca bakora ibintu nkabijya ndabaza ni habaye iki nihumvise ivyo kiri na Double J bakoreye Madiba ariko ikibazo ni kubera iki Madiba umengo ntabidudura habaye iki kubera iki byari byarishwe kuko Madiba da Classic aza mu kiganiro Saturday Morning kulansa indirimbo yiwe ya Kilo yavuze ati jewe sinshaka guteba kwa bino ariko reka mvuge ikino kintu umuntu wese aciye ubwenge araza kugitahura nararishe ibyo nasabwe byose narakoze ibyo nasabwe byose ariko igikorwa nticabaye nanje nkeneye kumenya mu bandi kubera iki kitabaye ndamubaza ati ubucuti hagati yawe na Billman Boy umeze gute biragoye kugumucezinga ibintu ataho biriko biraje bisa nk'ibyo yishuye ku munsi yoje mu kiganiro Indundi Hit Show byose birasa which means abavuga yuko habaye ubuhemu kabaye ubuhemu yarahemukiwe kuriha mu madolari amafaranga bivugwa yuko ashobora kuba arenga meme igihumbi arenga igihumbi cy'amadolari kuko Madiba da Classic nta muco araduha ariko kandi indirimbo ntikikogwa ariko turabe gato kuba amasanamu y'indirimbo atakoze kuko Double J na Kiriko Akil uhamagaye nka Billman Boy ubu uhamagara management
Madiba the Classic igihe yavugana na Billman Boy yavuganye n'abaririmbyi canke yavuganye na management. Nibaze ko Madiba the Classic numwe mu baririmbyi bari professional cyane. Tumenya ko kirikuwa kiragwaye. Yari kavugana na manager, which means bari en contact. Bari en contact. Kuko nta hantu na hamwe yari kumenyera ko bagwaye. Atahamagaye umuntu ari close nabo. Yari kavugana na manager, bararamuka cyambye ati mbe wamenye ko kirikuwa kiragwaye. Kakanu kacu karashobora gucegwa. Jewe ikibazo nibaza ni kimwe. Ni hamwe nza gufatanya ibintu. Birashoboka. Ibice 80 kwijana. Yuko hashobora kuba harabaye ikintu cyo kumwirengagiza. Cyo kumwirengagiza. Yego. Nimba Ilahi yari yararishwaye amafaranga. Hama Madiba the Classic akavuga ati ibyo nasabwe byose byaratunganye ku ruhande rwanje rwa Madi Music turi tayari twaratunganije ibintu. Hama muwaje ati none turashobora kubona igikorwa umwanya n'umwanya wapi nukuncereza ahubwo byabaye ngombwa ko ndabaha ibikorwa bindi kuko wibuke yuko navuze ko mfite indirimbo amajanane ubu ngeze ku zindi almost igihumbi, which means umuririmbyi ntagikeneye kurindira indirimbo yarenganye amezi arenga 3 kuko reka turabire hano indirimbo yivo ni indirimbo imaze amezi menshi raba kuva kwigenekerezo ya 15 November 2024 amezi ni menshi cyane. Ese iyo ndirimbo abantu baracakeneye amasaramu yo yakora bo yashuhira. Nibaza yuko byo babinagoye. Ariko kandi Alan ariko tugaruke gato naho nyene ku ruhande rwa Billman Boy. Shobora kuba ari je nibaza yuko muri Billman Boy hoba naho nyene hari kibazo. Tuje kwa gato ya kwa Double J. Kwa Double J naho nyene ugiye kuraba ku ruga rwiwe ikiringo amaze adatanga ibikorwa kandi wibuke yuko yemeye yuko agiye gutanga igikorwa kirangana n'ikiringo indirimbo ivo imaze isezeranywa amasaramu biraba abantu ego twibukanye neza ko Double J yashoboye indirimbo yategezwa kuba iri ku mwanya iyo hataba ikibazo hari indirimbo yakoranye na Jose Chameleone yashoboye kugiramwo ibibazo iyo niyo ndirimbo ubu iba ihari ikurikira isanzwe iri ku rubuga rwa YouTube. Ni Double J ubona yuko haba ku ruhande rwa Billman Boy haba ku ruhande rwa Double J ku ruhande rwiwe na kirikuwa kiriwe si cyane ariko tugiragize ngaho kwa babiri biraneka yuko umengo hari hakantu kagacerere tubifatanye yuko ho bari ikibazo daboro muri management cyo bagihari no ku ruhande rwabo ku buryo kuza kurezutra ibibazo byo hanze ya management naco kibi kibazo. Icyo naco ni kimwe mu bibazo tugomba kwibaza. Ni kimwe mu bibazo tugomba kwibaza kubera ko nitutacibaza. Kuko ku rundi ruhande Alan ukurikirana neza Double J ama featuring arasohoka. Yego. Indirimbo yakoranye n'abandi baririmbyi zirasohoka. Kandi ku bwinshi. Uramaze kubibona? Kandi ku bwinshi. Kuko naka kanya turiko turavugana. Hari indirimbo iri hano ku rubuga rwa YouTube iri mu muririmbyi Double J indirimbo ya Daddy Face indirimbo bise Darling. Hani indirimbo yaheruka gukorana no mu muririmbyi w'umunyarwanda heruka gusohoka ko ntayibuka title. Ibyo byose ni bimwe mu bikorwa ubona yuko umuntu atokwirengagiza ko biriko birasohoka ariko ikibazo ni yihe ntambamye canke ni yihe ngorane iri muri management canke mu buyobozi bwa Billman Boy. Nico kibazo umuntu agomba kwibaza. Ariko kwa Madiba the Classic naho tuhagarutse birakenewe ko atanga umuco ugoroye nyimba indirimbo tuyihebe tumenye ikibazo gihari. Ariko yarabivuze nta mpamvu yo gucezinga ibyo mbona ko bidashoboka. Fisi indirimbo zirenga 500 no kubaha ibikorwa bishasha. Iyo myishu nkuko yabivuze ati ko umuntu aciye ubwenge yumviriza akazirikana kiratomoye. Bisigura ngo yivu nta masana mu tuzobona. Narakoze ibisabwa ntibyabaye sinzi gituma nanje ndakeneye kumenya impamvu ariko kandi ubucuti umeze gute twitega amasanamu nibaza ko bitagikenewe mu kiringo hari indirimbo nyinshi ziriko ziracegwa mu bubiko iyo nyishira tomoye fifi n'abariko radukurikirana tubabwira abakunzi bakure mu mutwe amasanamu y'indirimbo ivo baje gukurikirana amasanamu y'indirimbo ya Kilo.